umushikiranganji muri ubu mwanya turiko turavugana imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda yifashe gute muri kano kanya. Mbega turacavugana, turacana kontakte, bimeze gute? Hanyuma u Rwanda bakunda kwagiriza Uburundi yuko mu ntambara ya Kongo Uburundi buriko bugwana ku ruhande ruriko FDLR. Mbega iki kimeze gute mubiva kwiki? Canke muri rusangi mbega iyi ntambara yo muri Kongo Uburundi buriko bukoresha umukenyero uruhe canke approche yihe kugira ngo iyi ntambara ihere, canke ibintu vyo kuhagirizanya hagati y'Uburundi n'u Rwanda, bamwe bagiriza abandi bagirizanya, niyihe approche n'umukenyero murakoresha kugira ngo ibintu vyose bihere n'irya ntambara ihere? Murakoze. Ikibazo c'u Rwanda mwana kibajije imisi yose. U Rwanda n'Uburundi ni ibihugu bibanyi, kandi u Rwanda kurya umuntu atitorera umuvyeyi nta gihugu na kimwe citorera umubanyi. Mukundana mudakundana muguma mubana muhendahenda, hari igihe bigenda nabi n'igihe bigenda neza. Nama nabivuze kenshi iyo mubaje ikibazo k'imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda ndabigereranya n'ihindagurika ry'ibihe. Hari igihe hagwa akazuba kera, hagwa akavura keza, n'igihe hakizuba. Murumva rero yuko nimba ubu bimeze nabi ntabuzi ko mu myaka iri imbere zoba bimeze nabi. Mbega umumenya nuko twebwe ku ruhande rwacu biroroshe, nta kindi dusaba, dukunda kubana n'ababanyi neza. Tubasaba yuko bodushikiriza wa mugwi washatse guhiga ubutegetsi mu 2015, ujya mu mugwi babaduhaye numva yuko ikibazo kiba kikiri mu nzira. Kubona rero bashiye kugumana n'abyo bantu, ngira barumvirije ikiganiro n'icubahiro igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije abaserukizi b'ibihugu igihe ariko arabituriza umwaka mushasha wa gatanu, niho mwari muri ico kibazo yatuvuze ku bwinshi cyane. Urumva rero ko kuva ku wa gatanu gushika uno munsi atabishasha kindi kiraboneka. Kubijanye n'intambara ikiraba hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo, murazi ko igihugu cacu gishira amahoro imbere muri vyose, umubano mwiza hagati y'ibihugu, kandi dushira imbere kubahiriza ingingo ngenderwako z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Kutavogera ibindi bihugu, kutavogera imipaka y'ibindi bihugu, kubaha ibindi bihugu tukubahana, niko twebwe dukora mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho kikajabuka kikarengana imipaka kikagenda mu kindi gihugu, none numva ko ico gihugu kireba kivogerera. Ivyo rero twebwe tubishigikiye, dushigikiye yuko atabihugu bivogera ibindi. Tushaka kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho, kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abenegihugu barahaba. Dusaba rero nk'uko ibihugu vyinshi muri ka kanama cagisata gishejwe muri umutekano kw'isi ca ONU, Conseil de sécurité mpanavyanisha yakoranye kabiri, isaba yuko ico gihugu c'u Rwanda cokura abasirikare bacu mu kindi gihugu, kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani, si c'abanyarwanda, si c'abarundi, si c'abazungu, ni igihugu cabo, babwiza kwitunganya uko bayibona. Hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu, biza ari ibibazo vy'abakongomani bashobora guca bashobora kwitorera umuti biciye mu biganiro. Urazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe kugira ngo ivyo bihugu abo bagwana muri Kongo bashobore kumvikana. Turafise umuhora twita processus de Rwanda na processus de Nairobi. Mwumva rero yuko imihora ihari, bisabwa rero yuko ibihugu vyose vyo mu karere, ibihugu vyo kw'isi vyokora ko bishobora kose kugira ngo iyi ntambara ntibandanye, kuko ibandanije ishobora kuba intambara y'akarere. Intambara y'akarere nayo ihitana abantu mu karere. Bitwifuza yuko hoba ubwicanyi bwabaye mu myaka yahera mu karere iwacu. Twifuza ko iyo ntambara ihagarara vuba kugira kwica kw'abenegihugu mu karere kugabanuke, kandi tukibaza yuko amakungu azokora ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara mu karere, kuko umuntu amenya ingene intambara itangura, ntamenya ingene ihera, ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura.
nibaza rero yuko guheza intambara mu karere ari ku neza y'abenegihugu mu karere bose, haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye bose babifise mu nyungu. Amahoro niyo dukeneye kugira ngo ntitugume tuja mu bintu vyo kurwana, aho gukora ibikorwa vy'iterambere kugira ngo abenegihugu bisununure mu buzima bwabo bwa misi yose.